ndibuka ko ntase no gupfa ikintu kimwe cyangwa mu mutwe ni ikintu cyagukuyeko ego ndatakaza ubwenge bwa ndashimana bya musi twako tubara ko shooting indirimbo oya ava yabwo ariko ndashimana ko nyine yaranyigeje umwasi yari karagerageza me nari nkingiro cyane Apôtre exemple novuga niwe muvyeyi arezi Ngabire mubona ni manager sinzi ko no bivuga muri yowe ahubwo arenze ngecho trust kubera ko ari umuntu muhura bigatuma wimenya umenya ico ubateze gukora rero ari niwe Apôtre wa Mishinga Zingira mu Hall Center niwe visionnaire rero novuga ko ni umuvyeyi wanje ko ndavuga tukira aho nyene uvuze ko ari umuvyeyi wacu twanamubonye no muri video ariko arakanyaga amatabaro abatuzi yuko ari umwe mu babosi dufise hano ari umwe mu bantu abakozi b'Imana dufise hano mu gihugu cy'u Burundi ariko arakanyaga amatabaro yambaye nyene impuzu zisanzwe zijya novuga yuko umuntu ashobora kwambara ubuzima bwiwe utaraduga twamubonye mu bikorwa bitandukanye mu ndirimbo yawe novuga yuko afise amarore menshi cyane yagufashijemo wavyakiriye gute ubonye nk'umuntu nka Apôtre Jean Paul yubaho hano mu gihugu cy'u Burundi ari muri video yambaye ngiri pataro yatabutse ari kuri matabaro kugira agaragaze umunezero canke agaragaze bimwe novuga byari bigize indirimbo yawe canke video yawe Mariza tusigame so turindibuze This is a new level. This is a new level. Ndeki magarari shinginahe nijwerere nkavuge ibyo umwami yakoze singishoboye kubikora ndanezerewe kubw'ibyo yakoze nuzuye amashimwe Yes, hello my people, hello bakunzi ba Star TV. I'm Starboy the Ship, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Love in Town, Ubeshi, Lifty, umukozi wo munzu. Ivyo bigana bica kuri Star TV. I like to support everybody in our country. If you love me, I love you too. If you don't, I don't care. So mugambwe bwa Star TV, turi kumwe n'umwe mu bigeme, umwigeme novuga yuko yitahuye, umwigeme afise ihangiro, umwigeme avuga ati ejo kazoza yanje azobariyi. Nimwe mu bigeme ariko arakora cyane na cyane muri wa mudo twikunda kwita gospel, kuririmba indirimbo zihimbaza Imana ariko si indirimbo z'Imana kubera ko nta munsi turabona Imana yururuka hano kuri ino y'abazima iririmba turirimba indirimbo zo kuhimbaza kubera ko yama yadukoreye ivyiza bitandukanye na cyane ko ivyiza inkorera sivyikorera wewe ushima ivyawe nanje nkashima ivyanje. Karibu sana mbwa Star TV. Divine Light niyo mazina yiwe je naramumenye bivanye nuko namenye ibikorwa vyiwe vyiza ariko nawe naho kumumenya kugira ibikorwa vyiwe bandanye kubishigikira. Karibu sana. Asante sana. Umeze neza? Yes, umeze neza cyane. Kandi usa neza. Thank you. Bashobora ngo ni nema ya Mungu. Yeah. Kuntura mbere mbwa Star TV twagiriye ubakwe n'umuririmbyi kazi asangwa aririmba wa mudiru akunda kwita gospel. Uyumva gute kuri ntoro ya mbere Divine na cyane tugira kuri amusaba kunzi ba Star TV bariko baradukurikirana muri kano kana? Yes, ndageho cyane. Ibona hano ndaramukije abantu bose bakora dukurikirana ndababwira ngo umwami Imana bane namwe aho muherereye. Amen. Bimaniza indirimbo imeze neza cyane. Andika Divine Light kugira nimba ikiganiro turiko turakora reka ndagusaba ati ikiganiro gihagarike umaze ugende wandike Divine Light hamuze kugaruka mu nyuma kugira ukomeze ikiganiro kiraba kugira ushobore kukirangiza. Ni indirimbo imeze neza, indirimbo imeze fresh, turaza kugira ibakwe yo kugira turirimbire. Numwe mu bige amashora kuririmba ariko aravuza gitare ibintu bikagenda neza cyane. Si vya bose turazi yuko abartiste mu Burundi birabacanga cyane ariko maze kumva yuko ashobora kuvuza gitare akanaririmba bisigura yuko mwemwe yaramugiyemo kuva kera. Gitare byaroroshe kumenya. Oya ikintu cyose bisaba umwete no kubwikunda ukitaho ukagira n'agaciro ariko nta kintu kimwe kidashoboka. Hari interview nigeze kumva bivuga ati ngo namwe nkunda kuvuza gitari kuva kera. Muri wowe byatanguye ryari neza kubera ko je gitari narayize biranka ndaheba.
ofete ndasanzwe ndabikunda ariko ntashobora kuyiga kuko navuga ati gitari iragoye irababaza ku ntoke sishobora kwiga ngo ndayimenye mbwa igihe kimwe nanje nateye intambwe numva nanjye ndashobora gucuranga gitari ico gihe nino sanda cakunda gitari cyane hano akenshi mva ndimba ndayifise ndayigenda niyo mpamvu ndayifise no ngaha uyifise no ngaha wo guheza n'aga t-shirt kariko gitari uhita wakagutse tukagura ndadufise ahubwo no musingaje ntakambaye kunda gitari cyane kurusha ibindi bicurarangisho byose bihimbaza Imana cyane wakuze wumva nyine womenya gitari cyane sinakuze numva nta gihe kinini cyaciye narabikunda kubona abantu bariko baracuranga nkumva birangyohe mugabo kandi igihe kimwe nanje none mfise no yiga nazo ko haciye nk'imyaka ine twagiye rero n'agapira gatonya kugira wa muntu ariko aradukurikirana wa muntu ataramenya Divine ko azi kuvuza gitari wa muntu atarumva ya ndirimbo ya Divine ariko arayikubita umujya twagiye indirimbo nabonye ifise n'amasanamu meza cyane n'indirimbo nabonye ifise n'iminota itari Agerageje kuba tumenyera abaririmbo gusa ashobora gusura indirimbo ya 3 minutes 2 minutes et demi ariko n'indirimbo nabonye yuko ni ndende kandi n'indirimbo yanditse neza ukwandika kw'indirimbo New Level by Divine Light byafashe igihe kingana gute kugira iyumvira irya songe kubera ko no munsi dufise abanditsi ari umuntu usanga atazi kwandika ari umuntu usanga atazi kuririmba bakamwandikira ni wowe wiyandike songe cyane baragufasha iki oya nje nayiyandikiye ego iyo wanditse indirimbo hari igihe wandika indirimbo hari impamvu kuduhereza indirimbo New Level icyumviro cyaje gute why wanditse indirimbo New Level kubera ko no munsi ushobora kugenda ahantu bakamfata nabi nkacansora indirimbo ati baramfasha nabi kenshi nanje ndirimba ibintu ngezemwo nkunda kuririmba indirimbo bivanye n'ibihe ndimwe kuririmba indirimbo yitwa New Level byari bimatanye n'ibihe twarimwo no mw'ishengero kubera ko teme y'umwaka cyangwa bari batanze yari New Level nanje numva iyo teme irangyoye cyane kwanza numva n'ibintu byanje numva ndabyizeye ngenda gufatira agatari tugashira aha kugira uvuge nyene wisanze thank you kinovuga nuko teme yatanguriye muri eglise sengeramwo hama kandi numva ndafite ayandi majambo nk'umu yarashaka ku mutima wanje niho naciye nandika ry'amajambo yose arimo ngo wanyigeje mu kiganza cawe mwanya umwasa ndondeye ntiyombona je ndakingiwe niko hari ibintu vyariko biragerageza kumpiga ariko kandi mbona ko ndi muri nkingiwe n'umwami wanje numva no biririmba hama hariho verse ivuga ngo naho amatanguriro aba matoya cyane amaherezo bukunguka nayo nyine ndayikoresha mu kuru bisigura rero ko umuntu
yokora ibyaha agakora ibyaha ariko iherezo ryo rikaba ryiza niryo vyiza. oya si ibyo nashatse kuvuga ahubwo nashatse kuvuga yuko umuntu nubwo atangura ku bintu bikeya canke ibintu biri hasi cyane azogira byinshi. yes amaherezo yiwe arasumba intango yiwe ko haje ku muntu wese ariko ararondera canke ijambo ry'Imana rivuga ngo nzohezaga ibikorwa by'amaboko yanyu ikintu cyose uriko urakora ukigirana umwete iherezo ryawe ni rinini cyane gusumba watanguriye. Okay, this is a new level. Uno munsi dusanzwe tuzi ko abantu musanzwe ego irevre abantu baririmba indirimbo za gospel bisigura yuko bose baba bakijijwe. Uno munsi umuntu ashobora kuririmba mu wa gospel adakijijwe ariko akora imiziki yo guhimbaza Imana canke indirimbo zo guhimbaza Imana. Kuri Divine arakijijwe canke aririmba gospel nyine abaye baririmba gospel kubera ko turazi ko baririmba gospel badakijijwe kugira ya miziki je muri ba bantu kugira bashobore guhimbaza Imana hariho n'abayiririmba bakijijwe. Uno munsi Divine arakijijwe. Yes, ndakijijwe narakiriye Kristo kandi ndamwizera. Twakire Kristo ugutandukanye. Uno munsi hari abakizwa kuja mu kabare, hari abakizwa gusambanya, hari abakizwa kwiba, hari abakizwa gukora ibyaha nyene bitandukanye. Tuvuga ko Divine neza na neza yoba yaki ikintu cyatumye yakira agakiza cyane kuruta ibindi byose n'ibindi. Kuko uno munsi dukorana igatandukanye havuga ati ikintu cyo gusambana no giheba nkakizwa byo ntwari iki Divine neza ikintu cyampamagariye kumva yuko yokizwa n'igiki. Icambe ndashima Imana ko nagiriye ubuntu Kristo ndamumenya kare nakijijwe nkiri muto cyane ariko kandi ntibisigura ngo nta byaha nkora cyangwa nakoze narakijijwe ko donc Kristo yapfuye ku bwacu kugira ngo duhabwe ibyaha byacu umunsi ku wundi tugenda turabona imbabazi z'Imana. Rero sinovuga ngo urumva ngo nakijijwe kuja mu kabare cyangwa iki ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu niyizeresha umutima azoronka kugororoka ariko niyaturisha akanwa kiwe ko Kristo ari umwami azoronka agakiza. Rero nanje narizeye Kristo hama ndatura hama ndonka agakiza ya no musi ndakijijwe kandi ndabishimira Imana. Uno musi urakijijwe kandi urabishimira Imana. Hari abariko baradukurikirana imitima yabiki bagiriza nweje ko ntarakizwa bigenda gute umuntu ariko aradukurikirana yifuza gukizwa n'icyayi ikintu yakora kugira ashore gukizwa nkuko nawe wakijije agakiza tukaronka ku buntu nta kiguzi bisaba ukwizera umwami Yesu ukwizera Kristo hamukatura ko ari ukwizera umwami Yesu ukizera ko ari Kristo Imana yamukuzuye mu bapfuye agakiza tukaronka si ibintu bisanga urumva ngo utanga amafaranga ya ni ku buntu ni kubera ubuntu. Uno musi biba bimaze gushika nka Divine Light akaza umuntu ashaka nko gukizwa byaranse kuko nanjye ndibuka cyenda maze kujya mu maeglise ashika nka 3 kujya baduhamagara imbere bavuga ngo uremera ngo nababwira ati none je ko nguma njayo bambwira tujayo rimwe muganga abona ngiye kuri eglise nshasha nkashasanga nagiye imbere bava ndagufasha kwakira Kristo duhejeje ikiganiro. Sawa uno munsi wariho umuntu w'inshuti cyane mugenzi wawe amaze kugushikira nk'ahantu akakwiganira akakubwira ati Divine je byaranse ko nkizwa kubera ibintu nkora iki akatura nyine akabikubwira imbere y'iwawe. Kenshi cyane birashika kubera ko sanzwe ndi mu evangeliste ndatora gitara nkaje mwibarabara kuvuga mu evangeliste bisiguriye umuvuga butumwa abantu batembera n'amabibiriya bibire je twahura mwibarabara mu isoko ndiko ndavuga ubutumwa ntutangara navyo sanzwe ari ibintu nkunda gukora. Rero muri ico gihe turahura n'abantu benshi bafite ibibazo bitandukanye akakubwira ukamufasha gusenga no kwakira Kristo. Benshi bavyita ubusazi bivanye n'ukuntu mungabo bivuze ku ruhande rw'iwanje hari abavyita ubusazi kubera ko sometimes hari gihe tushaka gushika muri viruka zone umuntu yambara ishati ringa nuko afise bibiri ariko arasenga like nkuko nibaze ko Divine tumubonye avuga ati oya je sinzanda umusazi kandi ijambo ry'Imana ngo oya hari ababivuga atari ivyo bya Kristo. Njyewe ni kubera ko nzoba ngiye agakiza twakahawe ku buntu tubwiza no gusohoka tugenda gutanga kubikora ku buntu nyine tugatanga ku buntu. Rero kuvuga ubutumwa ni ikintu cyiza ndatera intege abantu bose bumva ko bafite iyo nyota yo kuvuga ubutumwa kugira ngo abataramenya Kristo nabo bamumenye hano bamwakire. Kristo niyaza gutora ishengero twese tuzoye ngo bamusanganire. Amen. Witeguriye gute igaruka rya Kristo hano kuri ino y'abazima n'abapfu? Ico namasaba Imana mwisi yose nuko Kristo yoza nkikiri mu muhamagaro yashizemo donc nkikora cyakindi nyene cyatumye Imana indemo. Reka ndakubaza ikintu kibazo uno munsi kwera ko hari abantu b'amatungo bavuga ati nguransabira ku Mana birakunda yuko utisabira ugasabirwa n'umuntu karonka nk'ubu nkavuga ati Divine jewe keneye kiriya kintu ariko je sinkijijwe womfasha ukansengera ukansabira sinkijijwe donc atarakira Kristo
naho noba ntaramwakira cyane naramwakira bon. ugasanga bigaca muri wewe divine ukavuga ati mana fasha Starboy yaronke kino kintu kugira gisho gusengera umuntu birabaho ndakese turashaka kubwira umuntu tifasha gusengera iki kintu canke babundi akatubwira ati fasha gusengera iki kintu kandi kikishuka mugabo bisinye neco nawe bisaba ariko nawe cyambere n'umutima wizera burya umuntu ariza atera intambwe ati fasha gusengera ikintu aba yumva ko yagize uko kwizera Imana nayo nishaka kwihanganira ntishaka kureka gukora ikintu cyane cyane bivanye no kwizera ufise urinze wumva ko wosenga kugira ngo Imana igukore ico kintu ko wayizeye ico kintu biteza ko ndi mbavuga ati ngo wanyegeje mu kiganza cawe mwasandondeye niyobona yakunyegeje yo guti donc ndi mu biganza vy'Imana n'ahantu atamwasa ashobora gushika donc mwasa ndondeye ntiyombona kubera ko ntashaka kumbona ndanyegeje cyane mu kiganza cy'umwami ariko muri ico gihe numva abantu ngo bakiriye agakiza ngo sometime satani rabagerageza Imana ikamanzi kareka kugira arabe wa muntu w'ukuntu ashobora kuza kwakira bijya bintu ukuntu aza kwifata ariko ibigeragezo ntibibura kuri divine bon ikintu cyose nize kumenya uko ikintu iyo kije bivana n'inyisho yo wagihaye ibibazo birahari ariko bivana n'inyisho wabihaye wewe donc ikintu cyashaka kuza mu nzira yawe mugabo kandi ukagumiza umutima wizeye Imana nta kintu kimwe gishobora kuba Imana itakizi kandi Imana ntishobora kureka ngo umuntu wayo amaramare cyangwa umuntu yayizeye akogwe n'isoni nico gituma tugumva dushikamye malgré tout woba wibuka ikigeragezo we basi ushize woba uheruka kurangiriza kwigeragezo woba warakorewe na satani katufese boss umusiko cyo wibuka naho ho muno munsi cyangwa umwanya beruka umwanya nyene tugejeje kubona ntari kigeragezo wabonye jewe sinzi ko novuga nkigeragezo mugabo hari udu challenge twagiye turaba ndiko ndategura tomaje y'indirimbo inyene heruka hari utuntu twagiye turaba gashapura bon sinashabura compter ahubwo ngira byari byo kupima kwizera kwanje ndibuka ko ntase no gupfa ikintu kimwe cyangwa mu mutwe ni ikintu cyagukuyeko ego ndatakaza ubwenge bwa ndashimana bya musutwa ko tubara kwa shooting indirimbo ava gato ariko ndashimana ko nyine yaranyigeje umwasi yari karagerageza me nari ntingiro cyane n'utuntu tugenda turaba dushaka gupima ukwizera k'umuntu cyane dushaka kugerageza ubundi satani aragerageza kugira ngo arabe ko ico kintu witahuye canke ukifise kubumenyi akoresha amayeri nta kindi kintu afise aho nyine wari mu rugo hari dimanche ndiko nditegura ngo nje gusenga nisanze mu bitaro nisanze kwa muganga ndabona havuye amahoro amato asumira ngo indirimbo niyo revo ngo ya mbere ngo bari muri ijya ndirimbo bose ngo bazoja mu ico aho tadababwira ko ndimo ahubwo buri wese ari wige ndirimbo ariko ikintu nako ntibutse gukora bro nateze kugenda mwihasiye ko mwese mwakiriye Kristo nawe nyine Starboy urimwo je naramwakiriye nk'umwami n'umukiza kubera ko je mbayeho kubera Imana amen rero umuntu wese yakiriye Kristo azoja mu ijuru reka haje natwe umuntu atakira Kristo mujya nawe yene acambwira yuko satani wenyene mwenyewe yari mwe n'Imana nikiremwa cy'Imana reka haje satani Imana imureka ibibona shaka nuno munsi yo murandago okay uko biri kose indirimbo yaragiye hagaragara indirimbo yarakozwe na video ndetse byagutwaye n'umwanya utari muto kwitegura abantu bagufashije kuja mu ndirimbo narabonye warabashimye naho ntageze bivanye nuko umutwe wanje waribagiye igikorwa ariko nibaza ko ntibagiye igikorwa ko mutere nibagiye programme kubera ko ushobora kubagira programme ariko igikorwa ntucibagire indirimbo yaragiye hagaragara yarakozwe amasanamu meza cyane indirimbo imaze kujya hagaragara wabonye abantu bayakiriye gute na cyane cyane abantu bari hagufi yawe imiza message wagiye uraronka about your work igikorwa cyawe ngo ni igikorwa kitoroshe wahaye umwanya wacu umwanya ukwiye baragufasha inshuti n'abagenzi bamwe baranataha mu ijoro kugira bagushigikire igikorwa ubona bacakiriye gute muri rusange muri rusange ndashima Imana kubera ko feedback ndiko ndaronka abantu benshi barashima igikorwa ariko kandi icubero kibica Imana kuko natwe niwe yadushoboje ndashimana ko message iriko irafasha imitima y'abantu je target mbafise nuko nubwo ari abantu babiri ubwa message ikabahindurira navuga ngo
ivyiyumviro canke ubuzima bari babayemo ni kayisite mbangitse rero ndashima Imana ko hari abantu benshi banyandikira bambwira ati nukuri indirimbo je hari ama message bari ubumegano na possible kubera ukuntu mba nyumva vyanguze ku mutima umuntu akabwira ati ino ndirimbo ije kubera jewe nari mu bihe bibi mu bigeragezo mugabo ino ndirimbo itumye numva nyene nongeye kwizera Imana rero ndashima Imana ko message muri rusange yakiriwe neza indirimbo bavuga ko ari nziza kandi nanje kuri ndabibona ko ari nziza si kwishima ariko nicubara n'ikibica Imana yadushoboje atubwire n'ubwo bo kuno mwanya Divine Light ibona muri gospel na cyane muri babaririmbyi n'indirimbo zo guhimbaza Imana nibona ngerageje kuraba indirimbo jeri hit muri kano kanya je ndabona indirimbo niyo level imeze bien kuri wewe wibona he dufate kuri classement wibona he je shaka class ndavyo noshobora kuvuga ngo ndibona kubera sindi no muri competition icyo mba numva ariko muri competition kurondera iki agakiza n'Imana yeah of course bon ndiko numva inyota afise yo kugira ngo ingabire Imana ashyize muri jewe ifasha abantu benshi ya rero byo kuvuga ko ikrasa vraiment cyane cyane ajya ko bavuze ko inzu ziwacu bariko barazubaka hariya mu ijuru umuntu wese azogenda inzu yiwe hari ajya wifuza inzu ya chambre zinga hariya mu ijuru icyo nshobora ko nzoba ahantu hakaka ku mazahabu biri too much reka ndabikwifuriza cyane amen twese tuzohurire bizogenda neza cyane nyuma y'igikorwa new level twabonye nyine abantu batandukanye baje gushigikira umunsi no kwa kiransa nkaca ndakubaza kino kibazo Apôtre Jean Paul avuze iki kuri Divine Light Apôtre Jean Paul novuga niwe muvyeyi arezi ngabire mubona ni manager sinzi ko nobivuga muri yowe ahubwo arenze ingeco cyose kubera ko ari umuntu muhura bigatuma wimenya umenya ico ubateze gukora rero ari niwe Apôtre wa Mishinga Sengera mu Holy Center niwe visionnaire rero novuga ko ni umuvyeyi wanje ko ndavuga tukira aho nyene uvuze ko ari umuvyeyi wacu twanamubonye no muri video ariko arakanyaga amatabaro abatuzi yuko ari umwe mu babosi dufise hano ari umwe mu bantu abakozi b'Imana dufise hano mu gihugu cy'u Burundi ariko arakanyaga amatabaro yambaye nyene impuzu zisanzwe zijya novuga yuko umuntu ashobora kwambara ubuzima bwiwe utaraduga twamubonye mu bikorwa bitandukanye mu ndirimbo yawe novuga yuko afise amarore menshi cyane yagufashijemo wavyakiriye gute ubonye nk'umuntu nka Apôtre Jean Paul yubaho hano mu gihugu cy'u Burundi ari muri video yambaye ngiri pataro yatabutse ari kuri matabaro kugira agaragaze umunezero canke agaragaze bimwe novuga byari bigize indirimbo yawe canke video yawe naratangaye vraiment no sindashaka kuvyumva nyene hari ibintu biba ukamengo ntwari wibaza ko byo ariko kandi yahaye ubunini bukomeye iki gikorwa sinovuga ngo ni indirimbo yanje uyo mvuga ko ari indirimbo yanje ntava ndayitirira ariko ni indirimbo yaje kubw'abandi novuga ngo narabi byaratumye nizera Imana cyane kubera ko umuntu nk'ujya w'umwubahwa kumva ko kwambara ipantaro nyene imeze kujya nyene niyebo na mavingi akaza kunyonga Ikinga abantu baramusamariye cyane byaranatugoye kugira tufata ama image yo kwera sura ziragoye burya naho kwambara yatabutse isura tuyibona ko ari sura amenyereye imirete nyene no kubaho neza no gufungura n'abantu barasamaye cyane kubera bavuga Apôtre President wa Febabu yambaye nk'uko nyeri kara byaranatugoye kuronka ama image yiwe kubera abantu bari benshi ariko nibaza ko message ari karatanga yari kugira yerekena babandi bakiri muri ubwo buzima hariho ahantu dusiganirwa kugera Imana idufite ibyumviro byiza kandi kazoza ko umuntu ni keza nibaza ko mwabonye kuri amasena avuga ngo naho amatanguriro yanje w'amato cyane naje mwarambonye ndiko ndayora amakara donc kwari kugira ngo twerekane kwanza niyo twahoze niyo twavuye kugira ngo twerekane message kugira ngo n'umuntu akiri haje yizere ko ubuzima bwiwe yohinduka mu gihe wizeye Imana ukanakora okay bisigura yuko rero gutanga ubutumwa ntuzoraba ngo umubosi ngo ndakazi neza cyane kandi tumenye yuko ibyo dufise byose ubugombe bw'Imana nta muntu yishikana kuvyo ariko ari n'igihe Imana ishobora kuguha byinshi irabe ni waronka byinshi ukuntu uzifata Imana ashobora kugerageza umuntu ukabona ati no muntu adafise ameze uku afise ameze kuno ariko kandi byarananyigishije cyane afise umutima uciye bugufi kubera ko hari abantu batovyemera
kwambara kurya ahantu kugira ngo aje muri video kandi video ntituba tuzi abantu bazoyibona ntituzi aho izogarukira ni umutima uciye bugufi nanje namwigiye ko byinshi umuntu wese vraiment yokumva ko ibyo dufite byose kubw'icubahiro c'Imana ntacyo dufite tawe n'Imana byose tubigarukane kubw'icubahiro cayo yanamwigiye ko vraiment araciye bugufi cyane Rumusi Divine n'umwigeme usanga ubivugana mu rugo wanyu cyane urafite abandi bantu usanga turafite abo tuvukana ariko ndumuhererezi uri umuhererezi mu bana bangahe mu bana batanu we nusanga ufise wasanze ufise impano yo kuririmba abandi cyane kuririmba nije ndabirimwo ariko na papa wanje gushika n'isaha aririmba kandi yaracuranga misenge yaracuranga inanga sigura yuko ufise ahantu wavyumva yego nabikuye kuri papa mama nawe na mama arimo nakuye kuri mama nkatubye ego ariyo byinshi nakuye kuri mama hari ikintu ukora ukavuga ati kino kintu mama aragikora ego je ibintu byose nkora nsanga abavyeyi babifise nta kintu nadukanye ciwanje hari ivyo ntovugira ngaha nizo zamurabibona mugabo papa na mama ndase ibintu nabakuyeko cyane cyane ibyo by'umuziki nabikuye kuri papa meme na mama yarambwiye ko yahora kumva uturirimbo mugabo kuririmba nazo ko atari kirenga arambabarira mugabo papa nubu ahageze n'imyaka afise aracaririmbira Imana ni rimwe navuga ati ushobora kuzi kwandika utazi kuririmba kubera ko dozi ziratandukanye hari uzi kwandika ameme tazi no kuririmba hari uzi kuririmba atazi kwandika hari uzi kwandika atazi kuririmba no muri filme nuko nyene so nakaye kantu hotekera abakunzi ba Star TV bariko baradukurikirana canke nticaye ikintu wumva yuko abakunzi ba Star TV bakwiye kumenya kuri no mwanya nko kuri Divine kugira bya bikorwa bya Divine tubandanye kubibona hejuru tubandanye kubona Divine ajya muri concert zitandukanye no musi gospel ni ikintu ushobora gukora concert ukabona yuko abantu bose bari muri mood bya bindi by'igisani nashobora gukunda ujya Imana yonyene gusa iri muri ico kibanza twese turaja muri mood ibintu bikagenda neza cyane nakaye kaja mu gushikiriza abakunzi ba Star TV no mwanya bariko baradukurikirana canke abakunzi ba New Level haje ni hariho ikintu kiba cyitwa New Level ko mazi imisi zanabona imipira nditsiko New Level Apôtre Jean Paul ari muri Tanzania yambaye umupira wanditsiko New Level nubadirwa ni nivyo bihe turi no muri mwishengero turi muri ico kirere nyene ca New Level kandi nateme umwaka niko yavuga New Level ibihe bishasha canke nouvelle dimension rero umuntu wese ariko aradukurikirana cyambere ndamwifurije kubona New Level donc ibihe bishasha mu bintu byose karakora agende ku yindi ngazi canke aduge ku rundi rugezo urashaka kusubiramwo neza ibyo wabwiye kugira ngo narimuze kumbura abantu ariko baradukurikirana hari message woba wifuza kubashikiriza kubera ko uno munsi darige turonka message zo gushikiriza abantu ariko tukabura aho tuzishikiriza no musimvise 43 birenga by'aba subscribe bankana kuri Star TV hari ikintu woba wumva ubashikiriza muri no mwanya nyene the news cyangwa ikintu gishasha cyangwa message wohereza kugira umuntu wese ariko arakurikirana Star TV umva ati uya Divine twakumvise ikigana ariko hari akajambo yavuze kanonge ukagendera ngiye gukora bino ko message nyene nk'ubutumwa nyene ikintu cyambe novuga ndabisubiremo hari abantu ushaka babyumvise ubibabwiye wanze uje kuri YouTube channel yanje wandike niza Divine Light urabe kwera ku ndirimbo New Level canke nteranje imbere tuse ziriko burya message nari kuvuga uza kwisangamo ibintu mbafise mvuga ndabishisha mu indirimbo ndisi yuko uza kwakira message hama kandi turushize kwizera Imana nta kinanira kandi nta muntu yizera Imana ngo akogwe n'isoni tukure amaso ku kindi kintu cyacu cyose ariko twizera Imana niyo yaturemye kandi niyo ntango niherezo ikintu cyose tubona ngaha kuri nosi twizere n'ibyacu byose tuzobona kugira neza kwayo sinumva ko usamaje ameshe no vuga mugabo muri izo ndirimbo zibiri muraza kumva message jewe mfise nanje ndiko ndagira mu nanje ndi muri New Level ubu niyo message idudubiza muri jewe gwera indirimbo itanguye uzuza kubona byo byose ndabikwifurije ubigire kwawe woza kubona iyo ndirimbo tunashimira abantu bagiye muri video yawe nabonye ba Denmanga ndabona benshi batandukanye bagufashije ba Big Zoe abajournaliste bo ngaha mu kigo cyacu Landi Promoter Starboy no parituri ni benshi cyane umeze udasanzwe nanje n'umumenga no kwatinga mu ndirimbo yo guhimbaza Imana kandi byo wabikoze neza ariko ndakeneye uzotegure concert nanje umamagara hari imbere nzotambe nyene igisirimba urakizi abantu ndagitambe nyene ibintu bigende neza cyane wowe vraiment mubaye biteba mbere urimo concert uzotegura jewe nzoze nitambira igisirimba manita kandi bimazi Imana
mu gusozera turasubira kuvuza akagitari hariya dusozera hama twigende ubu ngubu narandi ndashaka kuja muri image kugira basimboneke none aha ndaza kwibona tuvuze akagitari kandi urayizi nawe turirimba oya ndaza kugerageza nyene ntabiko biza gukunda this is a new level rero this is a new level. This is a new level. New level. This is a new level. Barabizagiwe cyane. Yes, bakunzi ba Star TV nibaza ko twarijiste kugira tubasangize kino kiganiro bya dushobore kuyaga nabo. So icyo nabasaba gusa ni gukora subscribe kuri Divine Light, dushigikira indirimbo nziza, indirimbo novuga ivugije neza, indirimbo itomoye, indirimbo nziza cyane, iteye neza kandi naryoshe, irimo n'abantu novuga yuko bahezagiwe, bagiriwe ubuntu bw'Imana, ni bazima. So, ndagana gushimira ku mwanya wawe. Merci beaucoup nandi ndabashimiye cyane. Washoboye kubereza umwanya wawe, wafashe umwanya wawe uraza hano, urafata déplacement yawe. Ego nanjye nafashe déplacement ariko warijiste kugira tubasangize buno butumwa buri mu ndirimbo. Abadakijijwe kugira bakizwe. Eka nsaba umuntu ariko aradukurikirana atarakizwa, akizwe kubera ko nanjye narakije. Evangeliste Star Boy. Uvuga butumwa mshasha ndamubonye. Ezibani gwezagire cyane. Dusubira undi munsi umubwire Apôtre Jean Paul. Star Boy aragukunda, ukuntu wicisha bugufi, Imana igwezagire. Amen. Turi muri niyo rep. Ego. Nani ndakina agapira. Buno butumwa nibaza ko aza kububona. Ego. Thank you so much. Thank you. Baraheze. Abakunzi ba Star TV murabona rero ko ari Divine, je ndiviriye. Burya nishize mu bintu mu bisanzwe nyene. Bari kugira nyene dukomeze kuryohera. Divine n'undi munsi twagukenera uzwashikiye kugira dushikirize ubutumwa na cyane ko waje hano kugira ya ndirimbo ishikira abantu tarageraho canke bwa butumwa buri mu ndirimbo gushikira abantu tarageraho. Imana igwezagire cyane. Amen. Thank you so much. Wikindi gihe nzoba nkaje.
My name is Starboy the Ship. I like to support everybody. So ndakubwira ko n'imipira ya Starboy the Ship yamaze kuja hagaragara iri ku isoko. Muzana amafaranga kugira mu nshorere nimba ukunda Starboy, muzana amafaranga kugira inshorere kugira iterambere ryanje nanje ndaribone hariya iterambere ryanje nanje rigere kure. Imana ibaheze gire mwese ko muradukurikirana. Raba ikiganiro kikwigishe, nturaba ikiganiro kugira urabe gusa, nturaba ikiganiro kugira urabe isura ya divine, nturaba ikiganiro kugira wumvirize ijwi rya Starboy, nturaba ikiganiro kugira urabe gitari, raba ikiganiro kikwigishe, raba ikiganiro kirabu kimare hama uje gushigikira divine ya ndirimbo yashize hagaragara, indirimbo iryoshe, indirimbo imeze neza cyane. Murakoze. Sharap kuri mwese mudukurikirana kuri Star TV, ndabwira ko ndabakunda cyane. Thank you so much. Murakoze.